Bakunzi babeho TV ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mu kiganiro bimenye. Uyu munsi mwagiteguriwe nanje Benimanirakiza. Muri kino kiganiro tubashikana mu ntara ya Gitega, komine Gitega, zone Mubuga, neza na neza ku ishure ryisumbuye rya Mubuga, ariryo lycée communal Mubuga. Kuri wewe woba utazi aho riherereye, ni ishure riri mu karere k'ubugenduzi bw'amashure ya komine Gitega, lycée Gitega. Kugira ushike kuri iryo shure uri ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega, ufata ibarabara rija Ikarusi, ushitse aho bita kw'Ikomabu, ubusigaje hafi ibirometero 12 kugira ushike aho kuri iryo shure. Ucukata mu kuboko kw'iburyo ufata ibarabara rija Ibutezi mu ntara ya Ruyigi. Lycée communal Mubuga ni ishure ryisumbuye rimwe mu mashure ari muri zone Mubuga, mbere rikaba ari naryo ryaboneye izuba ayo yandi, rikaba ryatanguye mu mwaka w'1999. Muri kino kiganiro turayaga n'umuyobozi arongoye iryo shure, nawe akaba yitwa Siniremera Deo. Ndongeye kuguha ikaze wewe ugiye kudukurikirana. Mu kanya turabandanya n'ikiganiro cacu. Watahire wa mukanda yatubika nguje kwiga bagenzi nkunda, hari abantu batibuka, hari abantu badashima. Niwahwana nawe mwigisha uribuka ko yakoreze, niwigira ngo sindamuzi wibuke ko yagufashije, uribuka nawe mugenzi mwahorana ku ntebe y'ishure, uravuga umuramutati wibuke ushime, wibuke ushime. Niwagenda muzaburaya wewe nuzo wigumireyo, uribuka ko Burundi bwagutangiye byinshi, urabuzi ko bukenye babakozi nyabo babahinga, ugiye guteza imbere ibihugu biteye imbere, garuka ushime, wibuke ushime. Nkuko mwavyumvise turi mu kiganiro bimenye. Uyu munsi tukaba twabashikanye ku ishure ryisumbuye rya Mubuga, lycée communal Mubuga. Tukaba tugiye kuganira n'umuyobozi arongoye iryo shure, aho agiye kutuganirira hanini ku bijanye na yubire iryo shure rigiye guhimbaza. Iyo yubire tuko titegurira y'imyaka 25, imyiteguro yaratanguye. Ni kuvuga tugomba twinjire mu mwaka wo kugura umwaka wa yubire, igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023. Rero tubanje kubaha ikaze abantu bose, tubatumire baze bahashike, abahaciye bose bahize, inshuti, abakunzi ba lycée communal Mubuga bose tubatumiriye uwo munsi mukuru wo kugura umwaka wa yubire itariki 14 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2023 kuza kuwitabira ari benshi. Rero tutawitegurira ubutumire twatangiye kubutanga, n'amanama ariko arakogwa n'abanyeshure twaba bari mu buruhuko bazi ko bazoshika mu cyo cy'uwo mwaka. Rero tuko twavyitegura neza, naho hatabuze uduhaze kwitegurira umunsi mukuru nk'uwo. Murakoze. Ego murakoze cyane. Turaza kubigaruka ko mu gutera kamo abize kuri ino shure
mubatekerera akajambo canke inshuti abavukanyi ba zone Mubuga aho turaza kuhashika. Nashaka ndababaze none mw'iyo myaka 25 mbega nibihe vyamwa mwirata vyoba vyarabonetse mw'ino myaka 25 ishure iheze iriko irakorera ku butaka bw'Uburundi iramurira Uburundi n'abarundi mbese n'amakungu? Ego murakoze cyane. Navuze ko iyo rimaze imyaka nk'iyo ibyiza biba bihari byinshi cyane. Ni ukuvuga rero duhereye kuri babandi 15 batanguye iri shure rifise ubu abamaze kuhaca barenga nk'ibihumbi 3 birenga cyangwa 3 n'amajana arenga. Rero ni ukuvuga bamaze kuhaca icamwa kimaze kuboneka nuko muri abo bahaciye benshi bariko bakorera igihugu, bariko bafasha igihugu gutera imbere. Harimwo abasirikare, abapatiri, abasaseredoti, abihebeye Imana, abaganga, eka ni benshi, abigisha, abadandaza, abikora utwabo baciye kuri iri shure. Turabona rero ko ari vyiza kubera iri shure ryaje kufunyiriza urugendo. Kandi ibindi vyamwa tubona nuko muri iyi zone yacu hariboneka ko utakunda kw'ishure. Rero iri shure rimaze kuza harabonetse rero ko rihurumbirwa abanyeshure baryitabira cyane, kwa kutiga buragabanuka, hacaboneka rero abize benshi kubera iri shure ryabonetse muri aka karere kacu. N'ubu rero kandi ivyamwa ni vyinshi, turafise n'abanyeshure bava mu zindi ntara baza kurihurumbira, novuga nka Ruyigi, za Giheta, komine Giheta baraje barahafise ngaha ikibanza kinini gose kuko bararihurumbiye cyane. Egome murakoze cyane, turumva yuko ishure rimariye akamaro kadasanzwe igihugu c'u Burundi, ko ririko rirafasha mu iterambere ry'abene igihugu mu bijanye n'indero. None muri ino myaka 25 kuva mushitse ngaha kwa rino shure mubona aho rigeze, mwege kugeza ubu niyihe migambi mufise yo muri kazoza mufitiye iri shure? Ego ni kuvuga imigambi ihari ni myinshi. Tumaze kubona ko iri shure tubona ko mu nyubako zaryo rishaje, turifuza rero ko ryosubirwamwo rikaba ryiza kurusha naho kubera inyubako zishaje. Ikindi turifuza ko hoboneka ibindi bisata. Kuhatora hari igisata kimwe c'ubushakashatsi biochimie sciences, aho ari igisata kimwe ntibiyagura abanyeshure. Rero turifuza ko hoza ibindi bisata nka 2 canke 3 hamwe umunyeshure yiga ico ashatse. Naco nyene nico turifuza kuko ubu benshi baragenda kurondera andi masegisho za Bujumbura, za Gitega. Rero turifuza no ngaha rero ko tworonka izo zindi segisho kugira abanyeshure bige bataja kure, bige hafi nk'iza magestion, ama comptabilité tukayigisha hano. Rero turafise intumbero yuko dushaka kurondera ibindi bisata vyo ngaha kw'ishure. Ego murakoze. Ndabibutse ko mwebwe abadufatiye hagati turi mu kiganiro bimenye. Uno munsi twabashikanye muri zone Mubuga iri muri komine Gitega, intara ya Gitega. Turi neza na neza ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ngaha turiko turaganira n'umuyobozi ayoboye ishure ryisumbuye rya Mubuga, lycée communal Mubuga, aho ariko aratuganirira ku bitandukanye bijanye n'indero ngaha muri zone Mubuga, ku mwihariko ishure ryisumbuye rya Mubuga. None nyakubahwa muyobozi, mbega muri ino yubire y'imyaka 25 mugiye guhimbaza kuri ino shure, mbega abantu bo kwitega iki muri ino yubire y'imyaka 25? Ego ico bo kwitega muri yubire nuko tuzoba turamutse twihweza ivyagenze neza n'ivyagenze nabi, tuja twihangiro ryo kugira iyindi migambi tworamira kugira ishure ritera imbere. Navuze muri ivyo vy'ubumenyi tuzoba akaryo keza kugira tugenda dufundisa izindi strategie tugiye gukoresha kugira umwimbu uboneke. Hama ikindi
ni iki cyo kurondera ayandi masigisho kugira abaregwa baronka aho bigira canke bige ibindi bisata biba bigezweho batarinze kuja baraja kure muga kandi ga hafi ibisata bihari. Iri ibindi tuyiteze canke tubona ko bizotugira akamaro muri iyi yubire nuko abahaciye bose bo bazosubira kwibuka ati twaciye kuri ishure kandi ishure riracabaho, kuko ubu hariho wahaciye nk'umwaka umwe atibuka yuko yahaciye. Mugari twamara kuza bose bakabonana bazoza bavuga ati rya shure ryaraturamuye, hama baheze nabo nyene baze baraza bariteza imbere. Ico rero naco nyene kizotuma abari bahaciye basubira kubonana, hama rero twaca tubwira ko n'imigambi izotuma ishure ritera imbere. Murakoze. None rero mu kurangiza nakahe kamo mwotera ku banyeshure bize kuri rino shure, imvukira, inshuti n'abagenzi ba zone Mubuga, ni nakahe kajambo mwobabwira, nakahe kamo mwobatera kugira ngo ino yubire izobe mu munezero ntangere? Ego murakoze kandi turabashimiye kubona mwatugendeye. Niho rero ko tuboneye akaryo rero ko kuhimiriza tubabwira ukungene bitungane vya yubire. Rero ku butumire dufise turatumira abahize bose, wahaciye wese, inshuti, abakunzi ba lycée communal Mubuga kuza guhimbaza uwo munsi mukuru wo kugura umwaka wa yubire w'imyaka 25 ishure rimaze ribayeho, aho uzoba itariki 14 z'ukwicumi uyu mwaka nyene aha mu nyubakwa z'iyishure rya lycée communal Mubuga. Rero turipfuza bose ko buza kugira tusangira ka nyamuneza ka yubire y'imyaka 25 tuzoba tumaze. Rero kaca saba bari kure kugira babwirane. Twarasizeho na groupe WhatsApp yabahize, mugabo hari usanga batafise WhatsApp. Rero turifuza rero ko twoza turabwirana kugira uwo munsi mukuru umere neza. Rero umunsi mukuru uzobutunganije imice nk'itatu. Turifuza ko tuzohera ku nkuka ya misa, azoba umunsi wa gatandatu gihe cy'isaha 4, hama imisi iheze yo gukenguruka tuce tuza kurabiza inyubakwa za lycée communal Mubuga aho ziri uko zimeze, tuzigendure, abatari bahaheruka basubire bahihweze, hama habe no gusinya mu bitabo vy'iteka, igitabo c'iteka kizokera aca babaza bahaciye. Hama rero hacakurikira agatutu dusangira akarahuri. Rero nico rero tuvuga ati rero kuvyitegurira. Rero nkaca mvuga ati rero kubari kure bomenya yuko mu kuwitegurira hari ikisabwa agatererano ku muntu wese azojamwo. Twifuza ko turi imico ibiri, bazotanga 12,000 umuce wa mbere, umuce wa kabiri batanga 20,000, aho karahuri tuzaca bagasangira hamwe twese. Rero twashizeho na konti yako gatina ko kazoca canke undi wese yifuza gushigikira igikorwa yocisha kuri konti iri muri kopeke nimero 68 amajana 79 y'ugure muri kopeke Gitega kwizira rya Cibire lycée communal Mubuga. Rero mu bindi vya yubire two twitegura, twifuza ko tuko turabiza inyubakwa zirashaje. Twifuza rero yuko muri ko bishoboye boza kudufasha mu kuturonderera ivyankenerwa kugira ishure risubirwemwo, teza kusubira isima, ibiyo vyamenagutse bikajako. Turifuza kandi ko n'iyi bloc administratif urana ko iriko amadirisha ambwa, twifuza gushirako amadirisha n'imyango ametallique kugira twirinde busuma. Kandi ikindi tutira kamo, turafise toilette yashaje yatangwa y'ishure, rero yarashaje nta toilette zihari. Twifuza nazo nyene ko hogera muri umwaka wa yubire tuko twabitegurira kivyo vyoboneka. Ego murakoze cyane, ndabashimiye. Ariko mu gusozera nyakubahwa murongoye rino shure,
nta kantu muba mugira muti muri kino kiganiro sinababajije mwari mufise ku mutima kadudubiza ku mutima mugira muti nimwogenda mutagashikirije bariko baradukurikirana muri kino kiganiro bimenye. Ego bitwaje byinshi bikuru twabivuze, yego ibindi birahari mugabo ibyo twavuze ni bikuru kuko navye iyo imaze imyaka myinshi twovuga ni byinshi mugabo bikuru nuba ko twabishitseko. Rero n'ugushima shimira umuyobozi wa mbere yatwitangiye ngaha kuri ishure de Kumana Barthelemy, we yemeye akaza kuritwara kugira akitanga akora ijoro n'umutaga. N'abayobozi bose bahaciye turabashima kuko barishikanye ku ntambwe ishimishije. Nkashimira kandi abarezi abigisha baritanguje ko Imana ibahe kuramba. Ego murakoze kandi rero icyo twagomba gushima kandi nagomba shimire abantu batumye ikiciyumviro cy'uko college iboneka nka Mubuga. Aha turafise wahoze ari directrice bita Lucia werakukurutse, ubu rero turamushima cyo kimwe na chef de zone w'ico gihe yitwa Kiharabugare hose, hamwe na Fabien uwo twita veterinaire. Abo rero bagize uruhara runini cyane kugira ishuri riboneke. Abo rero turabashimiye cyane, yo muri kahise ako tuzovyarika ko aribo batumye iri shuri ribaho, baturamiye urugero twatuja kure. Rero abo tunikona nibagiye kutubakengurukire bagume barishigikira. Rero n'abandi inshuti n'abagenzi, rero n'amashira hamwe, hari amashira madufasha kandi twashimira na Mustanteri komine Gitega kuko baradufasha byinshi, cyo kimwe n'ubuyobozi bw'indero muri komine no mu ntara ntako batagira, kuko n'abigisha baratuha n'abigisha twabuze cyane bakadufasha bakutsa kivi. Rero turabashimiye cyane gose kandi nkakengurukira n'abayobozi bo muri ka karere kumene tukurana tukahuza ivyumviro binabiriya. N'abanyeshuri rero ndabashimira bose bahaciye, turashima n'abanyeshuri baba baraza kuturamutsa kubera ikina kiriya. Rero ndabashimiye kuri kino kiganiro muhejeje kudushikiriza. Mu gusozera nashaka ndabasabe mwidondore abariko baradukurikirana. Ego sibe kwashimira kandi je twako turaganira ndi umuyobozi wa lycée communal Mubuga Siniremera Deo. Kenshi bazi ku izina rya Rudubisi. Ego murakoze cyane kuduha ikiganiro, nizere ko ni hanyuma twagaruka tuza tubagana muzokongera mukatuganirira ibyiza nk'ibi mukaduha ikiganiro. Murakoze cyane, muhezagirwe. Nejo karibu tuzoguma twarondera kumwe tusarika ikiganiro. Bakunzi b'ikiganiro bimenye, ndabasezeye ikiganiro cuno munsi nahakirangiriye. Ndabibutse ko twari muri zone Mubuga, neza na neza ku ishure ryisumbuye rya Mubuga, lycée communal Mubuga. Nuko tuzosubira mu kindi kiganiro nk'iki. Murakoze, Imana ibahezagire, tuzoba dusubira. Niwaheza amashure niwigumire mu gisagara, wa muvyeyi wawe watahire wa mukanda yatubika nguje kwiga. Bagenzi nkunda, hariho abantu batibuka, hariho abantu badashima. Niwahwana nawe mwigisha uribuka ko yakoreze, niwigire ngo sindamuzi wibuke ko yagufashije. Uribuka nawe mugenzi mwahorana ku ntebe y'ishure, uravuga umuramutsa ati wibuke wibuke ushime.
ndagushimiye wowe wakurikiranye kino kiganiro. Ndabibutse ko ubutaha ivyuma bidukundiye tuzogaruka ku kiganiro cyose twagiranye n'uyo muyobozi twari kumwe muri kino kiganiro. Ndabashimiye jewe esingene biteye igomwe iyo ufise umuvyeyi, esingene binezera iyo akubona akamwenyura naho uronka vyinshi. kuri wowe wipfuza kuzokwama ukurikirana ibiganiro byacu, injira muri YouTube wandike ijambo Beho TV, uce ufyonda ahanditse sabone cyangwa subscribe. Niwaheza amashuri Wakoze niwigumiye mu gisagara, niwahwana nawe mwigisha